ko ibitoro vyobura vyofuma bizimba ariko bikaboneka nimwe mu nyishu umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ibitoro yatanze ku bamenyeshamakuru mu gihe igitoro cari gisubiye kuduga igiciro. Reka rero twumvirize umushikiranganji Ibrahim Uwizeye kuko hari n'izindi nyishu yatanze. Mugiye mukaraba neza murabe uko igiciro kigurwa mpuzamakungu, muce muraba no mu bice duherereyemo, muheze murabe muraza kubona neza ko hari akigoro gakomeye cyane n'igihugu cacu, ko mubiravye ahandi biba biri hejuru gusumba. Ko twe tuvuga duti reka tugerageze dutume duheba amatagisi tuyagabanye ku rugero rwo hasi ku buryo tubone neza yuko abenegihugu igitoro coboneka. Turire mu kuvuga duti ntikibure, dukore ibishoboka byose kigire gute kiboneke. Hanyuma ibidandazwa nk'uko mubivuze, hari ikindi kibazo cyavuzwe, mbega ntibizosha bikurikira ubundi umurindi wo kuduga. Ico gihe mugezaje arabizi, azoheza arabe itegetse kuduza, abona ko bishoboka biraduha ko na kare ugiye ukaraba hari aho wasanga abantu biyunguruza ku buryo burenze uko gitoro kigwa ngaha, ugasanga itagisi kujanye ahantu gutwara amahera menshi, uduga rugo ugasanga n'ubu. Rero ko nahaduze ko ayo mafaranga tora neza hako kibura tutuma kiduga, mugabo bikagenda gute igitoro kikaboneka, ubuzima bukabandanya igihugu. Muna biravye mukaraba uko twatunganije mwashaka structure, murabona neza ko hanininya twiyumviriye cyane imiduga itwara abantu na cyane cyane ikoreshwa mazutu, hanyuma ikazana n'ibidandazwa ku rugero mpuzamakungu. Mugiye mukabiraba mazutu iri hejuru gusumba, ariko nubwo biri uko twagerageje kubana kugira ngo turabe ko mazutu biboneka. Iyo miduga ikoresha mazutu n'amatagisi twagerageje gusa nk'abagabanyije gose kugira ngo bije hasi na gato n'imiburiburi ya essence, kugira ngo iyo miduga ntihave yitwaza ngo iduze ku rugero rwo hejuru ibiciro. Mu ncamake ugiye ukaraba ko twabitunganije, harimo cyane gukunda abenegihugu no kugira imirimo ibandanye iranguka. Ko handi hoho tugumije ku giciro twarako turagura ko mazutu na essence ndabarahiye nta mazutu tworonse. Ico ni cyambere. Tuvuze naho ngo tubiduze uko bimeze, vyoduza ku rugero usumba urugero muri ko murabona uyu munsi. Niyo mpamvu twabaye ngombwa yuko twiniga kugira ngo tubishire kuri kijya giciro mubona, hanyuma ivyo bidandazwa canke izo mazutu na essence bigire gute bibone gushika hano mu gihugu. Mu ncamake niko novuga kuri ico kibazo. Ico kibazo kijanye n'ico mugenzi wacu Diomedi yabajije, abaza ko twamaze kuvugana na mugenzi wacu araba iby'ubudandaji, arabizi uko leta n'imwe tuvyigira hamwe, arabizi neza ko hazosanga bibaye ngombwa azomenyesha abenegihugu ko ibintu vyifashe, ariko byose tubikore dukunda abenegihugu, dukunde inyungu zacu twebwe nk'abantu bwite. Bibaza neza ko azobikora ku buryo bitazohava bigorana cyane, ku buryo nibaza tuzohava dutahura. Dogiye kubivuga iyo tuvuga ngo tugumize uko byahora, ahubwo niho hari kuba ingorane gusumba. Kuko ubwa mbere bwo nticyari kuboneka, ubwa mbere bwo nticyari kuboneka icyo gitoro,
tugumije ku mafaranga cyahorako igitoro ntitwokiguze n'abasiguriye imvu kandi si twe dushinga ibiciro kandi n'amafaranga yo hanze mvamakungu byumvikana yuko igiciro cyashinzwe hari ku mpamvu yo igitoro kibandanye kiboneka mu gihugu hanyuma nk'uko leta yagize akigoro ni nako n'abandi abatwara abantu biyunguruza nabo bari bakwiye kugira akigoro nk'uko kandi n'abazana igitoro twakoranye nabo bakagira akigoro kadasanzwe n'abatwara abantu n'ibintu nabo bari bakwiye kugira akigoro kugira ngo abenegihugu babandanye bunguruzwa neza hama n'ibintu ntibiduge ku giciro cy'umurengera. Yabajije Bwana Leonidas abaza ati haraho yabonye harenga ko 99 ahandi harenga ko ubusa rimwe kuvuga ifaranga rimwe mbega ntibizaba bituma abo bantu barenza ko rimwe mu kugira muri yashikane igiharuro gikwije umuzingi novuga sinzi ko nobivuga ugasanga barengeje hamwe gusanga iyo sorosoro kwa kundi ngo birigiye ugasanga ko atungukako oya ibi no kuvuga tukimara gusinya structure bareza bakayishira ku mashini baketamuna bagashira kujya ntuze ya mashine ico gishiro hanyuma tumenye ko n'ifaranga rimwe rigize gukora ko ririho mu gihugu risohoke rikore ifaranga rimwe nirikore hama uko uzosanga uguze byinshi niko vyiyakimira ugasanga ari ifaranga rimwe urariri amafaranga 5 6 ifaranga n'amafaranga 5 kongera ko ifaranga rimwe n'amafaranga rimwe y'uko kandi akora tumenyera ahubwo turadukwiye ko tumenyera gukoresha amafaranga yacu kujya tuyazi inoti ibihumbi 10 ibihumbi 5 igihumbi 500 ijana 50 20 10 kingoro ushika kigo cyataho n'ifaranga akori hanze muzoyibona muzosanga imyambaro ivuga ngo 2199 baragura natwe tumenyera ivyo bintu amafaranga sohoke hanze akore icyo yagenewe tuzobikorera ko kugira ngo abashira kuri zya mashine zabo ntibarungise tuzobikorera hanyuma bagira uko twayibahaye gutyo bakira amafaranga uko ameze niko ndavyibaza mu ncamake karakigo nivyo niko ndababwira hako vyobura vyoboneka harimwo akigo kadasanzwe mu vyumve reka twumvikane haguruka ngaha uje gatoye inyuma yacu inyuma yacu ndiko ndavuga muri Kongo burya tuhafata nko mu Gatumba raba igiciro cyo mu Gatumba nakibabwiye aha duhejeje kuvuga uheze urabe wo bicu bagurisha ibuvira murabiyo differentiel amafaranga tuvuga twashize ikobero imuyinga camukwega ifoto canke mugende aho bita ku mupaka hagikabanga mubaze ayi gitoro kigugwa kandi byo kabaye ngombwa ko ho cogiye hasi gusumba ngahi wacu genda mubaze mumve nakigoro kadasanzwe mboneyeho ahubwo no guhamagarira barya badandaza igitoro ni badandaza igitoro mukuri atakwiba abene gihugu biye byo guhindagura amapompo tuzobaca amande atagira uko angana bavyumve ikindi naco bamenye urugero batanga ko igitoro sinzi ko tuvyumviga hano igitoro iwacu kiragugwa no mu bindi bihugu kiragugwa simbone ukuntu umuntu aza mu Burundi ikamyo ikaza mundi ikazana ibidandazwa
igaca ishaka kugura isubira inyuma iritiri 4,000 ipaki iritiri 4,000 za mazutu ninywe igitoro gishoboka kiyisubiza inyuma nahagiye hari igitoro. Kuri ivyo Faustin Ndikumana umuyobozi ku rwego rw'igihugu mu ishyirahamwe Parseme avuga ko Burundi bugira bwinjire mu ngorane z'ubutunzi zikomeye cyane, ariko rero akavuga ko ahanini izo ngorane z'ubutunzi zizofata abantu bato bato. Reka nawe nyene tumwumvirize. Aya majwi rero tukaba twayakuye kuri radio televiziyo Isanganiro. Ubwa mbere ko igitoro gishobora kuba cadugije igiciro nuba ko bitadutangaje. Ubu hari kwara icyo bita processus d'ajustement y'ibiciro bijanye na kudoro, bintu kuvuga ibisabwa byose kugira igitoro gishike ngaha mu Burundi, ushize ko ringene caduze n'ifaranga ry'agaciro mu Burundi ngene ishobora kuba riko ritagaciro na transport yayo kugira gishika mu Burundi ari umugwiza tunga kizanye n'inyungu yiwashobora kuronka yumvikana. Ikibazo za kugira rero n'ubu butunzi bw'igihugu cacu bwasinzikaye bumaze igihe n'igihe butiyongera, ata kintu kiriko kirakorwa kibona cyugwiza umwimbu ngo amadovize yinjire dushorera ibintu hanze bagwiza tunga banzana amafaranga nk'ibindi bihugu tugwanye igiturire dukomeze intwari ibereye. Ivyo bice bituma leta rero nayija mu bukene ko n'abarundi baba bakenye capacité de résilience yo kushobora kurinda ivyo bintu gacika abantu. Ico gituma rero tuvuga tuti uravye inflation ngene yangana hafi 30% tuyiravye guheruka gusohoka hakakubaza ko ivyo gitoro nvavugira ibanda cyo muri periode inflationniste idasanzwe. Burundi ko buri muri muco bita crise économique nini kugira ishobora rero gusubinywa n'ingamba zikomeye zo guhindura ibintu nko kuri dogere 180 bigahinduka umwiza nijoro hagafatwa ingamba zishashe nk'ubutunzi butunganije by'intwari bereye ingiri zora kwizegwa amera kinjira ibitegeza kuduga byo ni vyose na bya biribwa birasubira kandi kuko bizanwa n'igitoro byose siriti bikora n'abagwiza tunga umugwiza tunga rero wese araharura akora ikintu harura ari ukuzana ibidandazwa araharura ari ukuzana ibiribwa araharura ari ugukura mu bwiza kuzana muri vira gukura ku musahuza araharura ari ukudugana ruguru araharura. Urumva rero yanyungu bategeza kuyironka. Ico gituma rero ntawuza kubwira ngo kuza kuguhisha umwotsi zikirasha bigira bisuri biduge na yatarana gusa irenge. Urabona nibi biciro naho biduga bisinzikaza umukene wa cane cyangwa aho mukene uko abantu bagumagenda bamwe bacika bavirinirambira abandi bose bagira wahora rya rimwe gatata rya kabiri ujya kabira rya rimwe ugenda na bisa genda n'amaguru buhoro gasanga twese tuko turasinzikara. Kumbira gashasigara umugwi w'abantu bakeyi badakuko na inflation kubera babeshwaho na rante y'ibintu biba bagira gute baspekiramu.